Kaze mwese muriko muratwumviriza ndabaramutse ndabahe ikaze eka ndabifuriza ibihe vyiza na cane cane abariko baratwumviriza bari ku migabane itandukanye igize isi, abariko baratwumviriza bari ku migabane ya Buraya, abari ku mugabane Aziya muri Amerika, eka n'ibindi bihugu bisanzwe bikurikira Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka kuri runo rubuga rwa YouTube, bakatwumviriza bari mu bihugu bindi bigize umugabane wa Afrika. Aha turashimira n'abatumviriza bari mu makambi y'impunzi, abatwumviriza bari za Meheba, Mayukwayukwa, abatwumviriza bari mu ikambi za Murongwe, abatumviriza bari mu ikambi ya Nakivale Chaka ya kabiri, eka n'abatumviriza bari za Rusenda Nduta, abatwumviriza bari Nyarugusu, bari Mahama, eka n'ibindi bihugu za Zareka n'ahandi. Reka rero tubahe ikaze mwese na cane cane tutibagiye abatumviriza bari mu makambi bari abateshejwe izabo mu gihugu, ni ukuvuga amakambi abari hagati mu gihugu, n'abatumviriza bari mu ntara zose zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Mwaramutse neza canke mwiriwe bivanye naho muherereye, bivanye naho nagiye ndadondagura eka n'ahandi. Rero jewe nitwa Jean Philibert Karangwa, nkaba nshimye kuganira namwe uno munsi ku nkuru novuga yatangaje abantu benshi. Narirya uyu munsi turi kuwa gatanu w'igenekerezo rya ndwi Ruhuhuma umwaka w'2025. Twashimye kugaruka kuri iyi nkuru yatangaje abatari bake, yatangaje abantu benshi, naho bamwe muri mwebwe ari ubwa mbere muyumvise, mugabo hari abandi atari ubwa mbere bayumvise, gusa n'abari basanzwe bayizi bakaba bari basanzwe bayizi igice. Twagiye turi neza na neza ku mutumba wa Taba, komine Gihogazi, intara ya Karusi, aho buca hahimbazwa umunsi mukuru hari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ni ukuvuga ku igenekerezo rya 4 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo 2025, aho hari umwigeme azwi ku izina rya Dafroze. Uyu mwigeme rero yaribarutse umwana w'umukobwa. Muri iryo joro nyene aja kumuhamba, yagiye kumuhamba akoresheje isuka yatiye ababanyi biwe, hari mu masaha y'ijoro, igihe c'isaha 2 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo akimara kuvyara uwo mwana yaciye yigira inama yo kumwica, aca atira isuka. Niko gutira isuka rero aja kumuhamba, kandi aja kumuhamba akiri muzima, atiyamunize canke atigeze amwica. Mu nyuma rero niko kumuha iyo suka, kuko abamuhaye isuka ntibigeze bamenya ico agiye kuyikoza, kuko yababwiye ko ari akantu agiye gukora. Baraheza rero bamuha iyo suka, mugabo babonye ukuntu atambuka baciye bijijanya imitima. Niko rero guheza kumukurikira, bamaze kumukurikira bakamubona umengo inda yarafise ntayo agifise, kabuguma babona umengo agenda yiyandaza yandara. Niko rero bagize amakenga, baraheza baramukurikira. Bamukurikiye rero bamugezeko ababwira ko vy'ukuri ico agiye gukoresha isuka ari akantu gatoya aza guca ayigarukana. Mu nyuma rero uwo mukobwa yahavuye agenda akora ako kabi kabishe, afata wa mwana amuhamba ari muzima mu kinogo kiri inyuma y'inzu. Neza na neza arahamba umwana, amushira mu kinogo. Umwana yibungenze amezi 9, aramuhamba akanura. Niko rero kugarukana yasuka, bamubaza ati none uyikuye hehe? Babona afise ubwoba bwinshi. Mu nyuma aca babwira ko ngo yumvise ikintu kimuvundurukamwo nk'inzoka, ngo aca agihamba n'ingoga na n'ingoga, ngo ntiyarazi ko ari umwana, kandi yarabizi neza ko yibungenze. Rero abo babanyi biwe baciye batabaza inzego zibijejwe, babona ko atagifise yambanyi yiwe. Hama haca haraza abajejwe inzego, bahavuye rero bahashika baramuhana, baramukubita. Bamukubise yanka kuvuga ukuri, n'ubundi aranana. Bamutera ubwoba ko baja kumufunga, eka yemwe n'ubundi aranana. Bamubwira yuko naterekana ahantu yahambye umwana aza kuronka ibibazo, kandi nabo bahava bamugirira nabi. Niko rero haca hashika umukuru w'umutumba yitwa Sibomana Ezekiel,
yaciye aza amaze gushika wa mukobwa agira ubwoba baca bajana nabo bajejwe inzego z'umutekano ari kumwe n'abajejwe intwaro bajana n'uwo mukuru w'umutumba Sibomana Ezekiel baca baja aho hahambwe uwo mwana kuko wa mukobwa yahavuye aja kuhabereka amaze kuhabereka umukuru w'umutumba aca afata ingingo yuko bozura uwo mwana w'uruyoya baciye bamuzura ubwo nyene aca twagwa ku bitaro vya Kominale Gihogazi ahahoze hari CDS Mugogo abantu benshi barumiwe abandi barahuruduka na cane cane ko vyavugwa ko uwo mwigeme ari inda y'inshushu avyariye iwabo igira gatatu. Rero aha anyi icatangaje abantu ni igiki ari naco catumye dushima kugaruka kuri iyi nkuru nuko uwo mwana nyuma yo gushikanwa ku bitaro baramwogeje bamukurako vyavu kuko bari bamuhamvye baramwoza neza bamwogyamika ku gatanda kabigenewe rero nk'igihe c'isaha 4 saha 5 rwa ruyoya rwaciye rwongera guhema warasubiye guhema umwana asubira kuba muzima umwana asubirana ubuzima abantu baratangara gose abantu barikanga kuko bari barindiye ko bahava baja kumushingurana iteka kumuhambana iteka bavuga ko yoba yamaze kwibaruka. Muga rero amakuru dufise avuga yuko ubutungane bwaciye bwiyambazwa naho buriko burakwega amaguru hanyuma rero abategetsi bari bahashitse bose bakaba baciye bafata ingingo yo gusubiza wa mukenyezi wa mwigeme yari yakoze ayo mabi iryo bara bamusubiza gwa ruyoya araheka yongera gusubira muhira. Umugabo rero ngaha anyi akaba ikibazo kikira kiti mbega none ko uwo mwana yasubijwe uwo muvyeyi akaba yaramutahanye hoho azobaho amahoro ngaha anyi mukuru mutumba Sibomana yavuze ko bazoheza bakaza barakurikirana uyu mwana kugira ngo barabe ko yo nitwararika bamufashe hama kugira ngo umwana azokure gutyo. Ubutungane rero sinzi ico buzoheza bugakora sinzi ko buzohana uwo muvyeyi sinzi uko bazobigenza muga nawe ufise icokogwa ufise impanuro wotanga ufise uko wohanura uwo mwigeme canke abo bategetsi bajeje intwaro canke ubutungane wobitwandikira muri commentaire kumbure ntihobora abandi biheza bigafasha. Muga rero mu gusozera jewe nk'impanuro ziwanje nkaba nohanura abigeme bakiri bato kwigenza neza gusubira mu mashure byanakugoye ukaba utari banda cyo udasanzwe wiga ni vyiza ko uheza ukiyubara ukamenya ko ejo canke hirya y'ejo hari izindi ngaruka zishobora kugushikira zavuye mu bibazo uba witeye wewe nyene mu gihe uzi ko ugiye kubonana n'umuntu uri mu bihe byo kusama utanikingiye guco uba wamaze kumenya neza yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba ikintu kidasanzwe kumbure gishobora kuguta mu kaga guco hakaba rero ukwiyubara. Reka rero ndabashimire reka ndabakengurukire mwese mwakurikiranye iyi nkuru nongere nshimire kandi ababandanya kuduha amakuru bari mu ntara zitandukanye dufise abantu benshi cane gose bama baduha amakuru bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi aba anyi nawe ukeneye ico wofasha kugira Radio Peace FM y'ugwaruka ziravuga ibibera ahiwanyu bitaba vyavuzwe canke abategetsi badashaka ko bimenyekana mwoza muratwandikira ku nimero yacu ya WhatsApp musanzwe muyizi muri benshi musanzwe muyimenyereye mugabo ngaha nkavuga ko kumbure n'abasanzwe batayizi boheza bakaraba nimero yacu ngaha anye muri commentaire kugira ngo muze muratwandikira mbere murabona na link ishobora gutuma muja mu rubuga rwacu guco mukagumana na Radio Peace FM ku gatumbi wanyu. Je rero nariko ndabashikiriza iyi nkuru yaranze indwi nitwa Geoffrey Karangwa nkaba ndabifurije ibihe vyiza.